ndashaka ko bijamwe inguvu. Inguvu zirajama. Uga nimba ayifise tubimenye adufashe twese apana ibintu vya mariage ntibirimo. Nimba ari mariage tuyigira twese. Mwese mwandike umuntu arenze urinze umuvyarira bisigwa yuko umukunda. Cyane kandi vraiment turakundana gusa. Hari ibintu nyene arimwo gusa ntazi ko je ndabizi. Urabona uyu mugenzi wanje ni mugenzi wanje cyane gose. Umukobwa? Niwe mugenzi novuga ko mfise mu bagenzi banje b'abakobwa. Niwe twanajana no kuraba uwo musheri wanje kenshi niwe twaba turi kumwe. Rero ibintu vraiment bazovyivuga nabo nyene barazinanye. Urumva nibindi sinzi ko ngene babihana. Nje rero nasubire kuza kungora angora ndi mu byanje. Nana kimwe yegeza ambwira nawe nyene ntabizi ko ndabizi. Mada. Abantu rabazi. Nabonze. Ntakuzi. Nta kuntu none mwoheza kwa msana ngume ndabandana. Meze gute? Ni byanje kumenya. Vuga nimba ayifise tubimenye adufashe twese apana ibintu vya mariage ntibirimo. N'amasari karanjana muri ubu. Reka tubaye. Umwanya muke. Umwanya muke. Ngene manzi umbwire kwa. Meze gute? Fab. Man turondere taxi. Irondere. Kunzi ba STV. Every story matters. You better know my people, it's another day, it's another blessing. I'm Kunzi ba STV. It's your boy Dan for real. From zero to hero, from nothing to something. Yes, Kunzi ba STV. No musi mu gatondo natinze hamwe na appel telefone imbwira yuko hari umuntu ankeneye. Ashaka ikintu tuyaga. Rero sasa nibaza ko kuri screen za STV muriko murabona tukora novuga yuko sinzi ko ari umama sinzi ko ari umukobwa ariko byinshi turaza kubimenya tumaze kuyagana nawe tumaze kumviza ko yambwiye ngarankeneye cyane. Rero sasa bakunze ba STV reka tuvugane nawe twumvirize ikimugenza je ya telefone yambwira yuko nkeneye katumvirize icyashaka mabuja gute. Sawa. Mumeze neza? Ego. Urakomeye? Cyane. Ni bebe? Ni bebe. Mwamwitwa bana? Joyeuse. Joyeuse. Sasa bakunzi ba STV Joyeuse je yari telefone yambwiye yuko nkeneye ku munsi wa gatandatu ambwiye yuko bidashobora gusiba yuko ashaka kumbona ye mugabo sinarinzi ashaka kumbwira reka ndamuhe akanya ashobore kutubwira Joyeuse ikintu kimugenza n'ikintu ashaka ko ndamufasha. Igituma naguhamagaye Dani nubwo utahinze kumbaza vyinshi. Arana ni mwana afise. Kandi acyari mutonya jo? Aracyari mutoya cyane. Rero umusheri wanje twavyaranye. Hewe ni wo muntu dukundana nibaza ngira ni wo muntu. Gose vraiment. Umuntu arenze urinze umuvyarira bisigwa yuko umukunda. Cyane kandi vraiment turakundana gusa. Hari ibintu nyene arimwo gusa ntazi ko je ndabizi. Ariko narabimenye gusa we ntavyazi ko je ndabizi. Niyo bimeze gute gasha Joyeuse? Niyo mpamvu rero naguhamagaye kugira uze umerekeze. Ndabikwereke. None habaye iki none exactement? Ega je nshaka kumenya gituma tuje hano hantu je mu buyenzi bwa medashitse. Ego nanje n'irya mbere ndahashitse kandi urabona ko turi no muri garage sinje gukoresha imodoka. Oya gusa nje kwereka ibintu nyene je vyambabaje. Urabona uyu mugenzi wanje ni mugenzi wanje cyane gose. Umukobwa? Niwe mugenzi novuga ko mfise mu bagenzi banje b'abakobwa. Niwe twanajana no kuraba uwo musheri wanje kenshi niwe twaba turi kumwe. Rero ibintu vraiment jewe habaye iki gasha jewe tange gunira amakenga abakunzi ba STV hageze ngaha rero ngenda kwereke kwanza urayiboni urana ko ari invitation nanje rero mperekeze tuje gusaba ubutumire kwande kuwa mugenzi wanje bisigura yuko uwo mukobwa w'umugenzi wawe afise mariage no muzi none bani foto iriko none ko bari kumwe uwo bari kumwe none tugiye gusaba none ivyo bintu ubwo butumire tuje gusaba kuri kamera umukobwa agiragire mariage nivyo bitanga habaye iki exactement ikintu cambabaje cyatumye ndanaguhamagara uze kumerekeza gusaba ubutumire nuko uwo mugenzi wanje agiragire mariage n'umuhungu dukundana cyane ariwe twanavyaranye makunzi ba STV era akoze ama content yo igiye kunca gato utumukobwa w'umugenzi wawe agiragire mariage n'umuhungu mwavyaranye agiragire mariage n'umuhungu twavyaranye kandi dukundana nani muracari kumwe no muhungu cyane mwarava aziko tukiri kumwe gusa ntazi ko je ndabizi ko afise mariage niyo mpamvu rero nakuzanye ngaho kugira ngo mperekeze ngende gusaba ubutumire
twaravyaranye kandi turakundana gusa je ntabizi ko ndabizi ko akundana n'uwo mugenzi wanje kandi bateguye na mariage. N'umugenzi wawe mwari mukiri kumwe ntiyabwa kubwira ati ega byahavuye bigenda uku twavuye dusohokana na wa mugabo wawe na mu meki wawe nta nakimigeza kubwira. Nta nakimwe yegeze ambwira nawe nyene ntabizi ko ndabizi. Ibintu birakaze rero sasa uno munsi wa telefone je kumbwira yuko tugende gusaba ubutumire. Niyo mpamvu nakuzanye ngaha. Uraza ahantu hari mu bikira reka yabasa. Je ndahaza ari muri salo. Urakora mukora? Ego. Mariage ni nuno munsi niyo mpamvu ndikunda bikubwira. Bakunzi ba Steve. Tugende turabo uwo mukobwa ahantu ari anduka ibisigaye muraza kubibona anduka je vraiment no kuri show ndayiba kabisa. Tugende turabe uwo mukobwa bakunzi ba Steve. Turabo. Abakunzi ba STV hatari Odi Mugenziwe No binene sa. Ibi ni biki? Hatari. Mabuje gute meze neza Yego ni sawa. Ndabona n'urushungi kweli ni hatari Mabuja gute Krista. Uragira mariage ntunumira ndi mugenzi wawe. Gahunda twebwanje nawe nta gahunda dufitaniye Na Marene uri Marene? uyu ni wa mugenzi wawe Ego sha. Krista ushobora mariage vraiment ntunumira turi abagenzi. Kisa gute ndibaza amagenzi dufitaniye kurusha umugabo wawe birakomeye mama Mabuja bandaya mumukora je vraiment kuko ndabona umenga ni hatari kweli n'urushungi bakunze West TV n'urushungi kabisa Robe de mariée Mariage bibibi je beka basi babanze baheze kumukora amaca tuyaga none Krista nufise mariage no musi canke ibintu bimeze gute Mabuja Urakomeye Krista? njewe ndayifise Urabizi? sinzi Ibanda abantu. reka ngira barasaze sha Krista ushobora mariage ndi mugenzi wawe ntunumira. Kunze West TV n'ibintu biragenda gute Krista kutanye ushobora mariage ntunumira turi abagenzi. Sasa none ndakubaza ndabona ibintu ari hatari Mabuja ahantu yitwa gute kwanza ahaburo ni heza Murakoze mada. Abantu urabazi? nabonze Nta kuntu none mwoheza kwamsa ngume ndababandana. oya bandanya ni bon ahubwo byiza bo nasohoka Krista ntutuzi? kabisa none n'umugenzi wawe Nanje ndi mugenzi wawe ntunzi. N'umugenzi dufitaniye ga Krista. Uko muranyicira akazi. Kwanza mwazanye ngaha kamera nta nuko mwambajije. Mwategezwa kwinjira kwanza mukansaba permission. Ni byiza ko mwobaza kwanza mukabiheza. Komsa tubakore mutekanye. je nta gahunda dufitaniye ahubwo byiza bosohoka hama twe natwe tukabandanya ibyo turi Mwumvise? Turi abagenzi jewe. Ntunumire. ndabona ni hatari kabisa Murashaka gusohoka? Ngira mwumvise umuntu ndiko dakora ko yavuze. Ni umukliente wanje kandi nanje ntimushaka kungira ukoye muri sale yanje. One. Mushaka kudebaruka uko onye muri salo yanje. Birakaze kabisa reka Ni byiza ko mwobiheza mu nyuma. Ego aha unye kwanza mundeke kwanza je nkora akazi kanje. Krista ntunzi. bazi kintu joyeze ndabona umengo tureko turamubangamira Ego. Mada ni byiza ko mwogenda hanze mu biheze hanyuma jewe ndavyo. Naje tuvugane kuko jewe vraiment aha nta na kimwe nje kuronderayo nje gusa uyu tuvugane. Aje tuvugane gusa. Naje tuvugane ndamubaze neza igituma atanze. Hanyuma je ndinga ani chanda babandana. sasa reka dusohoke kubera tukugirane tu oya gira Banza ubwire kwanza neza. kadenje hagati ya ndabona umenga ni hatari Krista ntibitswe cyo mu gungu twavyaranye.
none ubibwira jewe oya none ubuzima bw'umwana w'iwanje mbona ndashaka kwazi umukobwa ikindi naco sije narondeye umuhungu atari co yaronse kuri uyu nje yaje kukindondera ubuzima bw'umwana wanje mbona kubera wewe umwana w'iwanje umuhungu oya mugabo none mugabo Joyce yari umugenzi okay nagendere babivuga n'umugabo we je naca mvugisha naca mbwira no musi no kumusi w'ubukwe bwawe sasa Krista siko nuko Joyce atakinwa nakimugeze umubwira turabagenzi jewe umwana w'iwanje abeho nawe bayeho neza kandi yarabizi ko twanavyaraye arabizi ko twari tunakundana umugabo wawe genda mu bivuga n'umugabo wawe je nuze no kuza kumbuza amahoro nawe twanagendanye turi n'abagenzi okay ndabaza Krista none ko kuja kubuza amahoro umugabo none umuntu uzenya umugabo wiwe siko yaje kurondera akubwira gute none bakundeye n'uyu ko twanavyaraye none ndondeye nari kumwanga kubera iki ibintu biratari hanyuma kumwanga nanje mbanye n'uyu mugabo none kamu wa Joyeze niwe yampropose sije ucuhitamo uyu wanje basi Krista wari kurondera basi ukamurondera Joyeuse hama mukabivugana tuvugana ibiki mugabo iki gihe cyose muri abagenzi mubwiye igitangaje nuko turanandikiranira nta na kimwe yigeze mbwe ntiyari ko ndanabizi bashaje ndagiye mu vyanje urubanza rumava cegwa mu rubanza sishobora kwemera ko umwana wanje abaho nabi wobayeho neza biragenda gute none ntigishoboka nagenda avugana n'umugabo wiwe sishobora kubyemera bazovyivugana nabo nyene barazinanye urumva n'ibindi sinzi ko ngene babihana nje rero nasubire kuza angora ndi mu vyanje wamperekeza vraiment uturabagenzi mwaraherekezanya wumva gana bagenzi no kumuraba shira nkabona bayagana ibazina ibisanzwe kumbe sinarinzi ko bigeza ndumiwe none we ntiyaje guproposa jewe kweka ataje guproposa muri mariage usanga hari ikintu yabonye muri wewe ndabizi mugabo canke nawe urafise indaka meze gute nivyanje kumenya vuga nimba ayifise tubimenye adufashe twese apana ibintu vya mariage ntibirimo nimba ari mariage tuyigira twese mwese mwandike mwahejeje oya ibyo wari ucukumbwira oya ntihogende yari umugenzi wawe cuja mu kibanza ciwe iyo mwana nangena ngana umwana mutonya yamusize no ngaho none biragenda gute none Shaka Krista kandi ubona yuko wogira uje ntibibaho ushobora kuvyemera mwivugane rero je ndumva umengo nta bindi nomurenzako bakunzi wese ibintu biragenda gute je ndabisavye umvise ndagiye banzumbwire nakubwiye je rusoro kungora nakubwiye nimba ushaka ko bijamwo inguvu inguvu zirajamwo ndagiye rero nabisavye nimusibe kuguma mungora n'amasari karanjana muri ubu reka tubaye fise umwanya muke ngene banzumbwire kwa umeze gute Fab man turondere taxi kunzi ba Steve ha turarondera taxi henda kisi ibintu bibaye gutya kunzi ba Steve ibintu bibaye nibiki kweri Every story matters.